Ndabashimiye cyane kandi ndabaye ikaze inshuti banywanyi bacu mubandanya gukurikirana amakuru y'ibiganiro dutambutsa kuri mboresha kuri yacu ari nayo yanyu ya Burundi Top TV. Turi n'iteka n'umunezero ntangere no gusubira kubaha ikaze na karibu mwama makuru akomeye cyane twabateguriye. Turi kwigerekerezo rya 30 umwaka wa 2026 harabura umunsi umwe wonyene kugira ukwezi kwa 0 guhere. Mbega dutangure ukwezi kwa ruhuhuma umwaka wa 2026. Reka ndabashimire cyane kuba muri kumuradukurikira gatanu kuri gatanu. Nimuhunde kandi munyemerere ndabibutse yuko tugeze mu makuru avugwa nga mu gihugu cy'u Burundi, ngizi ngingo nkuru ziyagize nagira ndazifatire ngaha. Umupfasoni mukuru w'igihugu Njeri Ndayishimiye ndayubaha ari mu munezero ntangere nyuma yuko haheze iminsi itari mike hariho intureka ikomeye cyane kuvyavuzwe ku magara y'umukuru w'igihugu Perezida Varisito Ndayishimiye. Njeri Ndayishimiye ndayubaha yoba yaronse abamufasha guta muri yombi ibihangange birimo Ndikuriyo eka na Ndakugarika. Ni mugihe kandi amasoko yacu asigura yuko ubu nyene inama iciye itumwa ko y'ibihangange bikomeye cyane abajenero bahoze bagwana muri CNDD-FDD. Amasoko yacu avuga yuko inama y'ibicocoro vya CNDD-FDD igira ifata ingingo. Nimuhunde kandi munyemerere mwa makuru tuze kuyagaruka ko hariho benshi batanguye kuvuga bati hagenda kugarika ekana Reverend Kuriyo ivyabo birashobora guhera nkabijya vyaheze kuri General Alengiyo Minyoni ati mbega kuki nanone iyi ntureka ihejeje Mr Mike y'ubugwaye bwa Perezida Varisito Ndayishimiye yabonetsemwo nanone ibihangaje birimo Ndakugarika Reverend Kuriyo n'ibindi bihangaje bitari bike ariko ikaburamwo urongo igisoda c'u Burundi Lieutenant General Prime Niyongabo mugabo ntihabonekemo na Major Ildefonse Abarurema. Ivyo vyose bica bisigura ingene ibi bihangange urukino birimwo biribuze kubita ku amazi. Amasoko yacu asigura vyinshi kwa aya makuru ngo hava mwumva itangazo rikomeye cyane umwanya n'umwanya. Ni mugihe kandi amwe mu masoko yacu turuze kubabwira vyinshi kubiriko biravugwa mu muryango kwa Pastor Denis Bucumi Nkuru nziza. Ninde yo bahije gufata ingingo ikomeye cyane yo gusubira kurungika abakozi biperereza mu rugo rusigwa n'umisi Perezida Pierre Nkuru nziza. Mbega ni Angelina canke ni Neva? Amasoko yacu asigura vyinshi ku vyaya makuru. Haraize amasaha atari make ndababwiye amakuru y'ingene Perezida Varisito Ndayishimiye amagara yiwe yifashe. Nabwiye yuko bitegekanijwe yuko Ndayishimiye yoshobora gukugwa aho agwariye mugabo agashikanwa mu biro vyiwe na rijya abadokteri bavuga yuko yoba yatanguye gutora kamitende. Mwa makuru turaza kubigarukako ku munsi w'ejo kwigerekerezo rya 31 mu guheza ukwezi kwa 0 umwaka wa 2026 tuzobona umugabo ninde hakujya twari turindiriye umugabo ninde kwigerekerezo rya 25 0 umwaka wa 2026 ubwo Reverend Kuriyo yasubira kuzezwa amabanga yo gutwara umugambwe CNDD-FDD. Ubuye ejo hamwe Ndayishimiye mugabo vyoshika Imana ikamugendako Ndayishimiye agatora agatega kishikira muri stade Intwari ibara rizoba riguye ku bihangange abazoba nka Bunyoni abazoba maconco muzohava mubabona vyinshi bizoca biyangara mu gihugu ibihangange bitari bikeye muzobibona. Njeri Ndayishimiye ndayuba muri imisi iheze muvugabo wiwe Ndayishimiye asa na umenga ari mu kaga komeye cyane vyabonetse yuko yarakoze ibishoboka vyose ayindongo zishika zitanu zaje kubogozwa mu biro vy'umukuru w'igihugu Perezida Varisito Ndayishimiye eka no mu biro kwa Angelina. Nabibutsa yuko amasoko yacu asigura vyinshi ku ngingo zagera zirafatwa. Nivyo koko abeshi bagize bati hajya iyo dukoze ko turasha. Njeri Ndayishimiye ndayubaha nta fyina kesh na kesh yagiye agabisha batari bake ko bazomwita nanone mama Burundi. Ubuye ibihanganye boba abajenero batangiye kumukeza. Nabibutsa yuko amakuru ahari asa na umenga yasuye gutera ubwoba abatari bakeye. Ninde musirikari yoba yejeje guhemukira ibihanganye bitari bikeye? Hariho umugambi ukomeye wo gutembagaza utegizwe Perezida Varisito Ndayishimiye. Mbega ninde yawutebeje? Ninde mujena ma Perezida Varisito Ndayishimiye yoba yarahejije iminsi itari mike amusaba yuko yoja kwivuriza hanze y'u Burundi? Mbega makuru avuga kukungene hariho abajenero basavye Ndayishimiye kudasohoka igihugu kuko hamwe yohirahira agasohoka kudeteo hava itanguzwa mu Burundi. Ivyo vyose nagira tubigarukeko. Mbere ko nabishitsika ko nagira ndabibutse yuko mwa makuru keshe twarababwiye ingene Perezida Varisito Ndayishimiye igiye afata urugendo muri Munyonyo umwaka wa 2023. Mwarabonye ingene haci hatangura kuboneka icuka kibi ca kudeta. Mwarabonye imbwa zimotereza kubinjira n'abasoka kuri radio na televiziyo vy'igihugu RTNB eka nahajya mu bisata bitandukanye bikorera mwico kibanza. Mwaribone ingene abasoda barugitswe mwico kibanza. Mwaribone ingene havuzwe imigambi myinshi. Mwaribone ingene Ndayishimiye ubwe yasiguye yuko yateye ubwoba asabwa yuko niyava mu rugendo yarimwo yategerezwa gufata indege imushikana mu gihugu kibanyi ca Tanzania kuko abahanuzi biwe bayasigaye nga mu Burundi bamusigurira yuko hagira habe ikudeta. Sivyo gusa mwarumvirije nkuko umukuru w'igihugu nyenshi wa Perezida Varisito Ndayishimiye yabisiguye. Yamenyesheje yuko abo bose bari muri iyo migambi
benshi yasanze ari abantu bazinanye. Ndayishimiye kenshi ntiyatinye kuvuga amajambo akomeye amenyesha yuko hariho abafise umugambi wo kumugirira nabi. Ndayishimiye mu rugendo yarimwo agitinyuka akishikira ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura, yamenyesheje yuko izo ndongozi zamusaba yuko indege yo mushikana mu gihugu kibanyi ca Tanzania, hama umujenera umwe akaja kumuraba mu gihugu ca Tanzania akoresheje imiduga. Ariko Ndayishimiye yaravyanse afata ingingo ikomeye cyane, abona yuko harimwo ibijanye no gutera umujenerali ubwoba. Kenshi na kenshi vyaravuzwe yuko kudeta nga mu Burundi idashoboka. Nyerico wa President Varisito Ndayishimiye atagiye atavuga yuko kuri ubu anye abo bose batomutera ubwoba. Kenshi na kenshi abavyumviriza baca babitwenga. Mbega ukuri nukuhe? Haraize Mr. Mike haba insaku zikomeye cyane mu iperereza, mu gisoda nandi hatandukanye hakaboneka amakuru menshi, gushika naho mu iperereza haheruka gutogwa impapuro zitagira imikono zanditse ko ati temba harageze nyenico mukuru y'igihugu Ndayishimiye turakurambiwe. Ahandi nahone bivugwa yuko zatowe ni hafi y'ingorane y'amakoraniro mu Kigobe, aho hose haratowe impapuro zitagira imikono ziyamiriza umukuru y'igihugu President Varisito Ndayishimiye. Abahaye President Varisito Ndayishimiye bomaramara bishitse nka kujya Reverend Kuriyo ivye vyashitse. Ubwo Reverend Kuriyo mu minsi iheze yatswe kugandagurwa ariko Imana irakinga yivuriza i Dubai, hama agaruka mu gihugu yatoye Kamitende. Ubuye ibimaramare vyoce bitangura kuboneka ku bihanganye bitari bike cane urongoye CNDD FDD narijya ariwe avugwa cane mbo baragize uraro rukomeye cane mu mukuru w'igihugu President Varisito Ndayishimiye ishano. Amasoko yacu asigura vyinshi. Mbega Ndayishimiye wewe ntiyogira ikigongwe? Hajya Reverend Kuriyo ntiyari gushobora gufunga President Varisito Ndayishimiye, ariko ubuye Ndayishimiye we hamwe vyoshika mu vy'ukuri ku munsi w'ejo akigaragaza, biraboneka yuko Reverend Kuriyo akaga kwava kamushikira. Amakuru dufise arasigura vyinshi. Kuri uturaje kuronka umuco kubiko biraba. Ni muhunde kandi munyemere inshuti banywanyi bacu biko muradukurikira kuri mwese muherereye nga mu gihugu c'u Burundi, kaze ni gwanyu. Ndasuye kuba kaze kandi ndabakengurukira cyane kuri muri ko muratwumviriza 5 kuri 5. Ndasuye guha kaze abadukurikiye muherereye mu bihugu bibanye cyane igihugu ca Kongo, mu gihugu c'u Rwanda, aherereye mu gihugu c'u Buganda, Tanzania, na mwese muherereye mu gihugu ca Kenya turabaye kaze. Hari abenshi babandanye kudukurikira muherereye mu bihugu vya Afrika bitandukanye. Abarundi baruhiye muri South Africa turabaye kaze, turabipfurije ibihe vyiza. Naho mugoye mugaba serukira Burundi mwico gihugu ataco bariko barakora turabaye kaze. Kandi adukurikiye muherereye Zambia, nahone abarundi baherereye iyo nibamerewe neza bariko barakubitwa umwanya n'umwanya. Ivyo vyose bikabandanya kuboneka mu gihe abaserukira Burundi ataco bariko barakora kugira batunganirize abo bene gihugu baserukira. Ni muhunire kandi munyemerere mbere yuko ntangura aya makuru yacu nagira kandi nsubire ndahe kaze abadukurikiye muherereye mu bihugu vya Buraya, ku migani y'amakungu ya kure, ku migani ya Aziya turabaye kaze. Turabahaye mwiriwe canke mwaramutse, dusubira kubipfuriza ibihe vyiza. Nagira nsubire ndabakeze nshuti banywanyi bacu kuri mwese mwajeje kugira ijambo sabone kubatarabikora akariko karyo ndagusoma muri ku video urabanditse ijambo sabone fyonde ko uravura muri rakazo jyana nyiro fyonde ko hama tuje turabana makuru bigana dutambutsa nga kuri Burundi Top TV. Ndabibutsa yuko ayari amakuru avuga bisata bitandukanye, igisata ca politique, umutekano, ikanagateka muntu, akaba ari amakuru mutorezwa n'ubwamenyesha amakuru muhinga akorera nga mu Burundi n'abandi bakorera ijya rino mu karere k'ibiyaga binini. Ni muhundire kandi munyemerere tudatevye nagira ntangurire kwa Denis Bucumi inkuru nziza. Hariho igihanganye gikomeye cyane gejeje kumbarira giti none hajya kwa Denis Bucumi inkuru nziza harugitswe abakozi biperereza ubuye bariko barasaka. Amasoko yacu asigura yuko itegeko ryo ryatanzwe rivuye kwa Angelina. Amasoko yacu avuga yuko urongo ico gikorwa ari Major General Ildefonse Abarurema. Amasoko yacu asigura vyinshi kuri ico gihanganye. Uyu Ildefonse Abarurema batazira King Kongo. Ndibutsa yuko muri ntureka ihejeje Mr. Mike iriko iraba ivugwa ku migambi irimwe kugandagura umukuru w'igihugu President Varisito Ndayishimiye. Hajya iki gihanganye Ildefonse Abarurema nticabonetsemwo, naho mwiperereza batashimye kuvuga vyinshi uretse vyagiye biraboneka kugira baronke abo bashira mu gashoka iperereza. Ubu mwabonye yuko no mu mabisi yunguruza abantu ubuye harimo abakozi biperereza. Ikindi naco mwabonye yuko nko ku Gituro nahone hariyo abakozi biperereza. Sivyo gusa n'abapolisi bambaye civil nabone barabandanya kwibonekeza. Murabona yuko ahantu hose hahurira abantu benshi kuri ubuye hariko araboneka abakozi biperereza. Henshi na henshi amasoko yacu asigura yuko bariho ikintu kitameze neza mu gihugu, cane abarondegwa nabikekwa ko baba bakorana n'umwasi w'igihugu, abo baba bakorana n'igihugu c'u Rwanda, abo baba bakorana n'umari Red Tabara, abo baba bakorana n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi n'abakurikirana bajya ba Pacifique. Abo bose bategezwe na cane ngo gushikanwa hajya mu gashoka iperereza. Mbega hajya General Major Ildefonse Abarurema arashobora gukora ibishoboka vyose. Ndabibutse yuko ubuye muri iyi minsi umuntu ari karapfungwa ntari kugaruka, ababuzwe irengero ni benshi.
muri ndondeza twarabahaye vyinshi mu vyagiye biraboneka ubuye benshi ntibarasubira kuboneka. Ibintu birabandanya kuyangara mu gihugu, indongo ziribereye mu gusamaza abene igihugu no guhenda abene igihugu, indongo ziribereye mu kunyonora itunga rya leta no kwiba abatari bakeyi, indongo ziribereye mu kwimba ubutare zikabushora mu makungu mugabo bagasamaza abarundi yuko ubutare bwasubiye kuboneka mu Burundi, hajya tubibutsa yuko atagihe ubutare utabonetse, ahubwo ikibazo si ubutare bwabonetse, ahubwo ingorane ni none aho bubonekeye niki bumarira abarundi. Mbega igitoro gica kiboneka, mbega amatara acadasubira gucikagurika, mbega umuyaga nkuba uraboneka, mbega amazi acaboneka, none izo nzahabu nikizimarira abarundi. Nivyavuzwe na kimwe mu bihangange vyegereye ariko harimbwa ubutare, nanone gisigura vyinshi kuri urwo ruhendo rukomeye cyane ruriko rurahendwa abarundi. Kenshi na kenshi turaronka amakuru akomeye avugwa kubiriko biraba ngaha, hari nayo tutubahuka gushikiriza ku rwego rwo kwanka yuko hariho abarundi benshi bocika umutima, narigiye biboneka yuko yo himirije amatora ibara hajya riba ryegerejwe. Ubuye ibintu vyabigira byangari mu Burundi, nama ndabibutse yuko iyo himirije amatora insaku ntizibura iyo ziva. Benshi mu bansi b'u Burundi baca batangura kugira vyinshi, ariko nanone ndabibutsa yuko abitwa abansi b'u Burundi ubuye ni abadavuga neza ubutegetsi bwa CNDD-FDD canke abashikiriza ivyiyumviro bitandukanye ku mabi abandanye gukorwa ngaha mu Burundi. Ngaha iyo utabarije umuntu afashwe n'iperereza ucubaye umwansi w'igihugu, iyo uri kurashikiriza ibitagenda neza mu gihugu uburi umwansi w'igihugu. Ivyo vyose nivyo bibandanye kuranga intwaro ubuye iri ku butegetsi. Keshi mwarabonye ingene vyinshi vyagiye biraba, igitangaje gusumba vyose General Arengiyo Minyoni yahora arondera abamenyesha makuru bashikiriza ibitagenda neza mu gihugu, akarondera abatari bake mu bakorera mu baharanira hagati y'akazira muntu, mugabo akarondera benshi mu bahoze muri bashigikiye RPA, akarondera benshi mu batari bake bahora bashigikiye n'abakorana na Fokode. Abo bose General Arengiyo Minyoni igihe afatwa hajya atanumwe ataronse akamesaje kiwe amusaba yuko boshira ubutumwa hanze kugira abarundi bamenye yuko agira afatwe kandi naho afashwe ntiyicwe. Ico genyene muca mutahura yuko naho ibihanganye bibandanye na cane cane kugaragaza yuko bifise nanone inguvu bikagara bigikomeye, ariko iyo bishitse bigafatwa inguvu zigahera. Ibi nivyo bifati ya mbere mu gutabaza abo vyahora na cane cane vyagiriza ukwanka igihugu. Ivyo vyose muramaze kubibona. Nagira tudatevye, nagira twinjire mu makuru, ndagira mu nkundire kandi munyemerere dusimbire mu makuru avugwa ku gihangange Gervais Ndirakobuca atazana ndakugarika. Eka na Reverend kuriyo tutibagiye n'umukuru w'igisoda c'u Burundi. Dutanguye nagira ntangurire ku mukuru w'igisoda c'u Burundi, General Prime Niyongabo. Muri intureka ihejeje iminsi itari mikeyi ntihabonetsemwo ivyiwe, ariko ubuye yasubiye kumvikana. Umukuru w'igisoda c'u Burundi Lieutenant General Prime Niyongabo mbere yuko yitaba inama y'ibicocoro vya CNDD-FDD yatanguye atanga itangazo rikomeye amenyesha yuko atamusoda nomwe arekuriwe nanone kwaka ipasiporo imushikana mu bihugu vyo hanze. Ni mugihe kandi amakuru avuga yuko gushika kwigerekerezo rya 10 ruhuma nanone harabura iminsi 11 yonyene kugira rigere. Ico genyene atamusoda azoba yemerewe na cane cane kuba gifise pasiporo, uzoba atarayitanga mu gisoda azohora n'akaga gakomeye cyane, azobona icimbwe yaboneye ku mugezi nkuko bihejeje kumenyeshwa n'umukuru w'igisoda c'u Burundi General Prime Niyongabo. Ibi kandi ndabibutse yuko bikurikiye n'amakuru ahejeje iminsi itari mike agaragaza yuko abasirikari bashika 1700 bahejeje gutoroka igihugu. Abasoda bose biboneka yuko bavuye mu rugamba muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Bamwe muri bo abari bafise akaryo ko kwiyunguruza bakagira akaryo kuronka ivyankombwa. Murazi yuko bafashe ingiye ikomeye cyane yo guhitamwo guheba igisoda bakaja gukora ibiyede hajya i Dubai, abandi bakaja mu bihugu bibanye. Abashitse muri Kongo baragumyeyo, abashitse muri Kenya baragumyeyo, abashitse mu Rwanda n'andi hatandukanye ibihugu bibanye mwaravyiboneye. Haraheze iminsi itari mike havugwa intureka ikomeye cyane bombori mu gisoda, abasirikari bariko barahunga igisoda bagata bakomoka biri ku murindi udasanzwe. Amasoko yacu mu gisoda asigura yuko ivyo vyose biva ku kungene babandanye kurungikwa mu ngwano ziriko zirabera muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, naho abandi bakaba bagaya agashara babandanye guhabwa nako bahawe mugabo bakakambugwa. Mu minsi iheze barahawe umushara wabo mugabo umwe wese yari yahawe amafaranga arenga kuyo bahoramuha, nanone arenga 200,000 y'u Burundi. Bidatevye yaciyemwo isanka zitatu baciye bafata ingiye ikomeye cyane yo kuyakura kuri izo konte zabo. Bamwe muri bo bari bahijije kuyakurako. Amasoko yacu yasiguye vyinshi kuvyizo nkuru tuzonabigarukako. Ubuye tugishika kuri izo nkuru ndagira ndabwire yuko inama y'ibicocoro vya CNDD-FDD iriko iraba.
hagira habe ikintu mu Burundi, hagira habe ikintu gikomeye cyane kitamenyerewe, n'ahatagiye bitavuzwe yuko mu Burundi hagira habe ingorane, ariko ndababwiza ukuri kandi ndasubiramwo ibintu vyasubiye kuyangara. Ndagira ndabamenyeshe yuko ubwo bari bwose mu bihangange bishitse Ndayishimiye ntagandagurwe n'ishano bamuhaye, ibihangange vyose birashobora guhura n'akaga gakomeye cyane, inama icitumwa ko gihutihuti. Ni mu gihe kandi ibihangange vyahora biri ku bitaro gaturika ubuye vyahora vyimvira yuko bizoshika kuri rigerekerezo Ndayishimiye yaragandaguwe. Bari bazi yuko ishano bamuhaye ata muntu numwe yorihabwa, mugabo ntashikigwe nabijya bakoreye Perezida Petero Nkurunziza. Ariko aha kandi bategezwe gufata isomo rikomeye, icigwa gikomeye, kuko ajyana ndi kuri yo yararihawe ntiyapfa. Perezida Varisito Ndayishimiye ho bariho amakuru yatanguye kuvuga yuko yoba yatangwe gutora Kamitende ubuye ategerezwa gukugwa mu bitaro vya Kira Hospital, mugabo agashikanwa ku biro vyiwe. Naho bivugwa yuko akiremvye, ariko amakuru avuga yuko ubuye yatanguye guhema, naho nibiboneka yuko atarakira neza, ariko amakuru avuga yuko Ndayishimiye kuri ubu atakimeze nk'uko vyari vyatanguye mu masaha y'ijoro mu gatondo katambutse. Amasoko yacu asigura ku vy'inkuru. Nagira ndabamenyeshe yuko Perezida Varisito Ndayishimiye abadokteri bama bamwitaho abo bose barakuwe mu mabanga yo kumwitaho, mugabo baragumizwa mu biro, mu gihe harondewe abadokteri baturuka hanze y'u Burundi, hazamwo n'abapfumu baturuka mu gihugu kibanyi ca Tanzania kugira aribo babananye kwita ku magara mukuru y'igihugu Perezida Varisito Ndayishimiye. Ivyo bikaba vyarakozwe ku itegeko ryatanzwe n'abanuzi ba Ndayishimiye eka n'umupfasoni we Njerina, mu rwego rwo kwanka yuko bajya abayuda Njerina Ndayishimiye ndayuba yama ariko aravuga bakorera mu biro vyiwe bakora ibishoboka vyose mu kugandagura umukuru w'igihugu. Ibihangange birimwo Ndakugarika, Ndikuriyo n'ibindi bari mu kagwi kamwe. Mbega bo bari biteze yuko hamwe hokora abo badokteri bama bita ku magara y'umukuru w'igihugu Ndayishimiye aribo bari kuboneka mu ngingo yo kumwigandagurira. Muravyibuka yuko na Nkurunziza abamugandaguye ari abari bariko baramwitaho. Hajya Nkurunziza iyo banyarutsa nanone akaryo ko kumuvura vyari gushika, nanone ntacikane nka kujya vyabonetse. Mwabonetse yuko urupfu yapfuye rutari rusiguritse na buke, bisiguye yuko abari ko baramuvura aribo bamugandaguye ku itegeko ry'abari bamusubiriye. Ndagira ndababwire yuko keshi na keshi ibi vyose iyo vyatanguye kuboneka muri CNDD-FDD hagabagira habe ingorane. Reverend Kuriyo canke Ndakugarika umwe muri bo arashobora kuvamwo umwanya n'umwanya. Nobibutsa yuko ibibanza birindiriye ibi bihangange navyone vyarateguwe. Ndabibutsa yuko ubuye ingingo yafashwe muri CNDD-FDD no kukugandagura, kuko kugupfunga urabandanya gutera akajagari, hama ukabandanya no gutanga vyishi mu bitari bike bibandanye kuboneka. Mu kanya tuyagaruke ko turabati none bega hamwe Imana yokora ibitangaza ku munsi weje kwigenekerezo rya 31 nkuko bitegekanijwe Ndayishimiye akaboneka kuri stade Intwari, ibihangange vyohava bijahe. Mbega benshi mu bashikirije vyishi mu vyariko biraba, mbega boca bajahe? Hamwe vyoshika Ndayishimiye agatora Kamitende Imana igakinga hakugiye agatoye igihe Reverend Kuriyo ahabwa ikindi kiringo cyo gutwara CNDD-FDD. Mbega ibi bihangange bizohungira he? Reverend Kuriyo canke Ndakugarika umwe aravamwo. Ibihangange bitari bike vyo vyaragambaniye bikomeye aba barongozi. Ndabutsa yuko umukuru w'iperereza n'umukuru w'igisoda nibabonetse cyane muri iyi ntureka. Prime Niyongabo abeshi mubo bakorana bavuga yuko atari umuntu wo kwizera, kuko hajya kumwizigira biragoye. Vyakoreye Baniyombare igihe bashaka gutembagaza Nkurunziza 2015 mwaravyiboneye, barateguranye ariko bishitse mu gushira mu ngiro. Muravyibuka yuko Prime yaciye abiyonkora ko aja kuri koti ya Nkurunziza. Ni mukanya mu buryo bw'idonido turabira hamwe.